Uyu munywanyi ati nawe urakunda kuvuga pe aho ntubeshe. Uwagukoze mu kanwa ntiyakaravye. Sinzi ko ari umuntu yankoze mu kanwa. Maze kubona video zirenga nka 5 wambaye uko nyene. Sinzi kwicara icyo bisigura. Hariho impuzu nkunze kwambara cyane cyane impuzu zigororeka neza n'impuzu zitagororwa ndakunze kuzambara kubera ziri easy. Impuzu zo kugorora binsaba akazi kenshi insanga ntazambara kenshi. Hari impuzu mfise zisa anyway. Mugabo birashoboka nkora ama video 5 mu mpuzu imwe ku munsi umwe birashoboka. Ubu video buto buto. Wambaye uko nyene biragara ko ari iz'uyu munsi. Urasigaza utuguvu two kuyaga n'umuryango nimba uwufise. Yes, mu vy'ukuri nivyo kweri hari igihe ijwi rigenda mba mfise amazi n'iki nivyo mvuga cyane. Ama video mfite si menshi kubera ubu nkora video buto buto kuri Facebook, kuri YouTube abari video ndende kandi concentra ho gusumvya, ariko kuri Facebook mvuga uko bintu bije. Ijwi ragenda nivyo ko ari ibintu nkora binsaba kuvuga. Imiryango sinzi ko mu miryango y'iwanyu mutaka umugora mu gakimigane ko bivuga vya kera, twebwe umuryango mugane tuvugana cyane, mwebwe iwanyu muratambuka mu kimigane nyene n'umuhogo gasarara. Anyway, nkora ama video menshi mugabo ntacyo bitwaye. Komeza uzurayaraba yose, ahubwo ugenda kuri YouTube. Ndafite ama video mfite YouTube zibiri yo bitaka baziko nasemerera. Bokovaze ko musanzu daba Facebook nta vyinshi ndashe juste byo kuri Facebook. Mugabo yes, ndavuga cyane, ndamize umutwe iradio. Namize iradio. Amfeteje umuntu uzeye muri nkiri muri secondaire nkuko ntasanye n'abantu. Je nkiri muri inferieur nakunda indimi. Umuntu wese yanyigishije igifaransa nibaza ko kwanza bakinyibuka kubera naba ndi uwa mbere mu gifaransa. Barankunda cyane. I was icyo bita ngo teachers pet. Abari mu gifaransa bose they were my best friends. Navuga igifaransa cyane gose. Hanyuma jewe muri profession yiwanje numva ko nzoba umujournaliste canke umucamanza. Vers la fin nashitse mu bucamanza. Niyo nasavye mugabo je ntabwo nize université Burundi, naciye mva mu Burundi mugabo niyo ntagumanje muri droit iyo nguma mu Burundi. Mugabo kandi hari igihe nimva ko nakuba umujournaliste, nakunda abamenyesha makuru. Harimo journaliste Apollinaire Gahungu sinzi ko akihari basha, naramukunda cyane gose. Apollinaire Gahungu nunda cyamwibuka. Hariho ibiganiro vyaje ku maradio nama ndiko ndumviriza cyane ibiganiro intellectuel. Narakunda cyane journalisme. Gusa sinaye gukora ibintu vy'amaletre ndoye à l'étranger kubera uri hanze usanga ibintu vy'amaletre kubona akazi biragoye. Nacenja muri engineering mugabo agatsi ko kuvuga ndikagiye. Nagumye numviriza amaradio. Ukwanza narakoze no ku radio imwe hano locale gatoyi. Yari part time mu vy'ukuri ntiyari radio, yari part time y'abafaransa. Twaragenda tugahura nka dimanche. Nagenda rimwe kubera twakora kuri icyo bita roster. Donc twagenda kuri misi twapanganye nkavuga nkipima ko nkishibuka igifaransa. Kubisigaye yes, ibyo kuvuga ndabishoboye kubera nkizi video za YouTube za Facebook ntabwo nigera nandika iki. Hagiye nandika kumbura udupoint two kwiyibutsa nkutu ariko kanini nandika njya kuvuga kuri iki niki. Sino ndashaka kwatsa kamera nkavuga iminota 20 ntabaye interrupted ndiko ndavuga kintu kimwe. Ndashaka kwihenda, ndashaka kudidinganya, ndashaka gusanga navuze amajambo nkanyerera ku rurimi. Hari abantu benshi barabaza bakankosora nk'akaro nkaja kuvuga marundi ngaca mvuga amadolari, bavuga uri kirofa uri gifabagane. Abarumuntu n'amadolari dukoresha. It's fine for me. Ikiza cyanje ntabwo mfise ama complex menshi. Ngozi kosa ndagenda yemera. Bibaye ngombwa ndageditinga mugabo uwo mwanya ko editinga ndabireka. Fata ko umuntu aza kuntahura. Utantaho namufata yuko kumbore bifata konye nta kintu bitwaye kubera handi nk'uganira nta kintu ndiko ndavanamo kirekire. Nta mafaranga ndiko ndaca muri ibintu vya Facebook, nta maviews ndiko ndarondera. Uwuje araje utaje aragenda, nta bintu byo kuwembereza. Ndacituma ego ndavuga juste uko ndavyumva bije ndiko ndabivuga. Gusa ndagerageza sinshire mu bintu by'ububeshi by'ubuswahili by'ubuswaganye bwinshi. Ndagerageza ikintu ntakizi nakavuga ikintu ntaconzi. Ndagerageza ikintu nacyumvisa ahantu, kavuga ikintu nacyumvisa ahantu. Sinshaka ku bintu byo guswaganya ngo
naka naramubonye ngo naragiye ngo ibintu ndabizi ngo twavugana naka tutavuganye. So voilà nuko nimereye kubisigaye bon komeza inyumviriza ni sawa. Agashati mfise kamwe nako nyine niko nzokwambara, mugabo hari impuzu nkunda kwambara kubera zoroshe kwambara. Ishati ubona mfite ntigororwa urayimese ugacuyikungumura ukayanikira that's it. Navyo kugororwa bikenewe. Hari ubu t-shirt butagororwa ndakambara, aga t-shirt kamwe neza kukambara katagoroye mwarampakije kuniga wa mugaye wa mahimbiri we urabona n'agashati ndagorora umenye nkaya kakire turaguhitana. Izi guys iyi muri social media ndukuriragiza nubwo rimwe mvuga ku masija komakomeye rimwe no kurelaxa nta gwanko ruba rurimo nta nziga ibirimo ni juste kuganira, mugabo rimwe ikiyago naco kirashobora kuvuga ukuri guhera mu kiyago. Hari igihe kameme ariko ndavuga ukuri ku bintu bibaje mu Burundi bikwera habera, mugabo tuvuga ngo nanka Burundi nanka Barundi ningize biriya kigire nkora na Kagame darara, ivyo bintu ni byantu bava kwemvanta. Sino iyo ubona ikibura ko ugomba kugidoma ku rutoki. Hamwe twako turavugana avuga ati Uburundi bwahoze mu abagabo, sorry cyavuga ibintu byinshi kuya nkunza kuvuga cyane. Ati none ko bwaje mu bagabo abantu bagoma bagwana, abantu bagoma bajyana, abo bagabo bari he? Aravuga ati kisha Barundi nuko abantu bashaka kubona ibara rikorerwa iruhande yabo kuva mu ntango bakicecekera. Aravuga ati bon ivyo vyarishe atahubwo undi yambwiye ngo definition y'umushinga nahe ngo n'umuntu yita mu bitamuraba. Do umushinga nahe ni wamuntu abantu umugore ari kwita umugore katane cyo bafana avuga ati bangwe umva yitaye mu bitamuraba mugari bwo bushinga ntahe. So iyo tuko tuvuga mu Burundi rimwe ntibituraba mugabo nibwo bushinga ntahe no kwita mu bitakuraba uti bangwe. Sawa mugira umunsi mwiza, ndakweretse ko nkunda kuvuga cyane afete. Uno munsi nagamaze kongera ama video angahe ahubwo nkora menshi ndakongera gutajya kuri YouTube naho nyine amashi video buri munsi mwenda gageza buri munsi gashaho video imwe magishaho zibiri. So nico cyanzaye kuri social media no kuvuga no gusemerera. Ariko kandi haje vuba jewe ugiye kurondera trace zanje kuri social media imbere ya nane passe ndushaka kumbana ugenda hano ufitore video imwe na comment naho ugenda no kuri YouTube nahe urariko hana nigeze nkora na comment imwe imbere ya l'année passée 2025 mu kwezi kwa mbere. Ugiye imbere yaho nta kintu na kimwe haba kuri X aho kuri X wabona ibintu bikeye mugabo itajanye ku Burundi. So ntangwe gusemera ubuvuba ku mpamvu nzobabwira umunsi umwe mugabo nuko biri mugira umunsi mwiza. Cheerio.